habaye ihuriro rikomeye Muzinga Day ryahuje abikora twabona leta kandi ni vyiza ariko twebwe natwe kubera tubikurikiranira hafi tukaba no mwaka twarigeze gusohora igitabo ibintu tasohoye kugira muri agatabo bakabikira bijeje kugira igisate cyabikora twabo cyotera imbere mu nkundire rero nje ku mayange kuri bike ijambo riri muri agatabo n'ingene tubisanga n'ibyo cadusaba ubwa mbere hoho tubanza kwibukanya yuko igisata c'abikorera twaba ariyo secteur privé niyo gwiza umwiro mu gihugu nituma turonka ibyo tugura ku masoko nituma agashomeri kagabanuka nituma leta ironka uburyo ikoresha nituma kubaho neza mu bantu mu banyagihugu vyiyongera kandi tugomba kumenya yuko nta bimwe byo kuvuga ngo Burundi buteye imbere ngo bwifashe mu 40 na 60 igisata bikorera twabo kidateye imbere kandi tumenye yuko abikorera twabo niwe yuko secteur privé na pas de frontière abikorera twabo nta mbere bagira nta bwoko nta dini nta nationalité umunyamahanga ari umugwiza tu akafasha igihugu atavukamwo umurundi umudiaspora umuntu wese Burundi aragira arashobora gufasha igihugu akabimeza muri Tanzania mu Tanzania ashobora kwemeza mu Burundi secteur privé ariko twabo nta bwoko nta nationalité b'abanyamahanga bose babuguriwe amarembo hanyuma tukavuga tuti none kugira ikibazo gitera imbere igenda ubwambere kandi tuza kumenya yuko umugwiza tuza ko twiwe ashora umutahe abona inyungu azoronka ashora umutaha ntazoja guhomba arakurikira inyungu none ariko arakurikira inyungu agashobora kuca ateza imbere ico gihugu kuko azotanga akazi yongere atange nayo makuru mugabo ahararira inyungu d'abord irrationnel ndashaka gutwara umutahantu ugiye kononekara ntibikunda ntibibaho none turamye mu gihugu c'Uburundi hari ibintu leta bwiza gukora n'ivyo bwiza tugashobora gukora kugira cyose gitere imbere leta itegeza guharanira kugira secteur privé imbere ubwa mbere dusaba leta ibijanye na formation kwiga indero nta hantu hatari mende de qualité secteur privé itere imbere none ibintu vyifashe gutabara ko biga gute ubwaruka rukora ubuhe bumenyi wikora utwako ufise ubumenyi kuko uteja muri competitivité n'abantu igikurikira nama infrastructure leta ishira ibikorwa remezo secteur privé ushobora kwiteza imbere ahantu amabarabara ameze kuko akibeza iwacu ibibuga vy'indege amazi amatara inyubako rezo ya internet n'ivya fibre optique n'izindi facilité nke wumva yo gufasha abahingura ko haba nk'ijyamezo ibarabira yuko ibyo bahinguye imeze neza izo infrastructure utazikomeje abaguza tuga bazokwista kuzi wabo canke bazokwista kugwiza umwimbo aho rero leta no kwirinjura irikikora gute ivyo bintu mukodera pano financement des infrastructures yukurondera ingene ubwo buryo bwo kubaka ivyo bikorwa remezo biboneka ubugira gatatu hari ibijanye cyo bita engagement macroéconomique ibijanye n'ingene umwuka mu by'ubutunzi bumeze ibijanye na politiki y'amafaranga na taux de change uburavye amatodete ukaranga ingene abantu bana amadeni abikorera utwabo leta deja isita abikorera utwabo mu madeni muri banki amadeni ibihumbi n'ibihumbagiza by'amamiliyaridi y'amarundi leta ifitiye ayo mabanga ayo ategeza guha ideni abikorera utwabo ugacuraba ibijanye na taux de change ifaranga ngene rivunjwa muri bebe n'ingene rivunjwa ku yindi soko ijya difference ibintu bituma abagwiza tunga bajuragirika kandi mugwiza tunga ntashobora gushora imari kugira nayivuza aza guhomba ibishoboka ibikunda cyo gituma hose rukuhara deje umu exportateur mu bisanzwe muri théorie économique
ubushorera ibintu hanze aba yifuza devaluation y'ifaranga kuko ntihaza kuronka mu mafaranga menshi y'amarundi abakeneye. Urumva ivyo ibibazo politike y'amataxi ari karaba hamwe y'umurengera insécurité fiscale usanga amateka aguma hindagurika umwe karingiza ibintu ejo agasanga haciye ukwezi kumwe amezi 3 canke ngaha agasanga ibintu vyiyongereye amataxi yamaze kwiyongera. Ivyo vyose ni pouvoir d'achat y'abanyagihugu kuyiroransa demande nuvuga kuroransa ubushobozi bwo kugura ubutunzi mu gihugu. Erega ntushobora guteza imbere ariko twabumwe abantu bashobora kugura ni waki hotel nibayinjiyemo icyo bigenda gute nibaje gushobora abantu bashoboye kuyinjiramo nibaje ishiramwe kana kundanaze nk'ibirato indizi ibirato ukabura ababigura kubera n'abarukera rugendo batari ko baraza ngo haza abantu benshi binjira mu gihugu kugira bashobore kuza barasubya ibintu bashorere abanyamahanga aburundi batashoboye kubigura mbwa abanyamahanga baza kurata ibyo mu Burundi bashobore kubigura. Ikindi nico bita environnement institutionnel comme no kuvuga ibijanye n'intwari bereye kuko kugisata cyabikora gutera imbere bategeza kwamira kuco bita capitalisme de copinage ariyo yishi ibihugu vyinshi usanga umenga bagwiza tunga iyo dialogue na leta uco bagwiza tunga ngo afitanye imigenderanire na leta ari umugumwe w'abantu batwiza tunga bakeyi ugatusana leta n'abaguza tunga hari collision umengo n'ugitandukanya abikorera utwabo na leta abo muri leta bagashaka kugira baguza tunga ba mbere hagace cyo bita concurrence déloyale ugasanga guhayanwa ntibikiranye nta gutera imbere guhayanwa bitari concurrence kwisi hose nta kizo bikora utwabo cateye imbere concurrence itari iyo concurrence akubonekera hera abatwiza tugaza kungana imbere y'ibintu bikurikira nyimba amasoko ya leta bategeza kungana umaze uzurafata amasoko ya leta uyaha bamwe akamara abatacu bifatiye ko nta guteza imbere muza gitatse cyo niko twabuze bikura kora kuko nta hayanwa ribari hari ufata abo musangi ibi akoro amasoko ya leta ibyo bitegeza guhinduka ibijanye n'uburusho exoneration bamwe bahaye abandi ukabindi abo uhaye babahaye kubera iki uhaye exoneration aza kudandaza ku giciro kiri hasi uwundi yaje atayirose azoringira uwundi adandazo amurorera aya madovize aguma atandukanye igiciro bamwe bakayaronka hajya muri berbe byoroshe batelefoni abandi bakaziruka ntibazokwinjiza ibidandazwa ku giciro kimwe none bazodandaza kumwe gute ari nk'aya matsi ya leta letere domaniale yo kuri ugasanga abayaha abantu bamwe barambye ivyo ntibishobora guteza imbere secteur tutibagiye gutungane bukingira droit de propriété ntunyagwe ico baguhaye ntukinyago gutungane bukingire abantu bakoresha igikenya dimisaje koresha igikenye hakabona amategeko meza nibire vya integration regionale udarazwa abantu bagashobora gushorera ibintu mu bindi bihugu abanyamahanga bakinjira ngaha ibyo bikomeza secteur privé udandazwa hagati y'ibihugu ibihugu usanga umuntu agiye ukiri ugaranye n'ikiyugurura ikigira kiwoteza imbere secteur privé gute jewe ndiko ndakora ibintu ngaha anyi n'umutanzania aciye ngaha yonshorera umuntu aciye ngaha yonshorera nimba aha badashoboye kunshora nkigisha usora ibintu hanze nakijana muri Kenya canke bagaheza bakanshorera ico gihe rero integration ya leta kiraba ngo abantu tumenye ibyo tsa gushorera hanze canke nabaza kushora ngaha anyi turonke ingezi zinjira nta secteur privé ishobora gutera imbere. Ivyo rero leta iza kubigabira ko neza byo remezo leta ikarondera uburyo neza mobilisation kugira byubakwe iyambira mu by'ubutunzi gahere cyadusha amadovize kikava mu nzira ibi bijanye na inflation n'ibiciro buryo inflation nababwiye niyo inflation yabaye nini ibiciro biduga n'amabanki nayihuta kuzaratanga amadeni amwe bita ido developer kuba cyatuti none ideni utanzu
urizokwishuga amafaranga amaze gutagaciro kukumwana gute haje mabanki biragoye ko atanga amadeni y'umwanya munini ahantu ifaranga riko mari tagaciro haba hagati mu gihugu cyangwa riko mari tagaciro uravye ifaranga mpuzamakungu n'ibibazo n'ibi rero bijanye na politique fiscale leta yakamadeni muri banki ikagwiza amakori wagwiza tunga udugije amakori ukongera ukaka amadeni muri banki abagwiza tunga bari kwaka umva leta utari kurasita hose icyo bita agirwa amakuru ekonomi urumva ni ibintu rero bitegereza guhindura ibi by'intwari bereye muri secteur privé kunganisha abantu secteur bakagira concurrence udashobora kubigira nta secteur privé igira itera imbere